Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika bariko baracanamo ku buryo bukomeye cyane, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, aho yavuze ko nawe yabagiye kumusangisha General Arengiyome Bunyoni, kuko igitangaje kandi kinateye ubwoba cyanababaje Perezida Evariste Ndayishimiye nuko yamenye amakuru y'ibanga ko General Arengiyome Bunyoni amaze igihe kinini akorana ibiganiro mu ibanga rwihishwa n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yashavuye cyane, akabona ko byanze bikunze ibyo Bunyoni yamye kera ategura n'ubundi yabakiri kubirana n'abitegurana n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukora ibishoboka byose akamwigiza ku ruhande. Hakaba n'amakuru avuga ko ndakugarika nawe yarahiye akarengwa, akavuga ko aho kugira ngo Bunyoni agume mu ibohero yapfuma arwana na Ndayishimiye amaze bakareba ikivamo nyuma, kuko iboneka neza impande zombe zirahanganye kandi biraboneka neza ko ndakugarika atari umuntu woroshe na gatoya, ari umuntu uhambaye cyane. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amwikureko. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira buri umwe wese icyo yatangaje kuri ibyo biriko biraba, ariko akaba ari inyurana ririko rirabera mu ibanga rikomeye cyane. Harakwiye amatohoza ku bishwe bose bazira ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Bamwe n'abandi basaba ko abishwe mu kiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza hakorwa amatohoza kugira ngo n'abakoze iryo bara bahanwe, kuko icyo kiringo cyarakweze amabara akomeye cyane, kugeza naho umukuru wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ubwiwe atangaza ko ingorane abarundi barimwo uno munsi zose zakomotse ku kiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi basaba ko haba amatohoza ku bishwe muri kino kiringo cya gatatu ndetse n'ibyangiritse, kugira ngo ababigizemwo uruhara bose bagezwe imbere y'ubutungane. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Umunyamahanga yipfuza gufata amafoto ategerezwa gusaba uruhusha. Ibi ni ibintu byashavuje abatari bake, kandi bakabona ko igihugu c'u Burundi kitazigera gitera imbere mu gihe gishiraho amategeko atorohereza abaza gusura Uburundi. Byose nyine bikaza byerekana ko abategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi badakorera abene gihugu, ahubwo bakorera inyungu zabo, kandi ko badakorera igihugu mu by'ukuri, kuko biratangaje kandi birateye ubwoba kubona igihugu gishyiraho itegeko rivuga ko umunyamahanga agomba gufata amasanamu ari uko yabanje gusaba uruhusha. Ibi nyine bikaba byarashavuje abatari bake, bakabona ko byanze bikunze igihugu c'u Burundi kitazatera imbere na gatoya mu gihe kigifise abategetsi biyumvira ibintu nk'ibi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Harakwiye amatohoza ku bishwe bose bazira ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu ngwegezo niko yatangaje, kandi akavuga ko byanze bikunze ababigizemwo uruhara bose, kuko baridegembya bagomba gufatwa bagaterwa intahe mu gahanga, bagakubitwa intahe mu gahanga, kuko barahemukiye Uburundi ku rugero rukomeye cyane. Mu Rwengezo arongoye umugambwe UPD Zigamibanga atera akamo ubutungane bw'u Burundi gukora amatohoza ku Barundi bose bishwe bahorwa ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, maze ababikoze bahanwe hisunzwe amategeko.
Mugwengezo avuga ko bitebe bitebuke abariko barica abantu ubu nabishwe bahorwa icyo kiringo ca gatatu bazotinda bakamenyekana kandi bagahanwa by'akarorero. Wakemeza ko n'ubu ubwicanyi buriko buraba mu gihugu c'u Burundi ikibabaje buriko burakorwa n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru. Mugwengezo aratangazwa n'inyifato y'ubutungane kubona imyaka 9 irangiye wahoze arongoye uwo mugambwe Zedi Ferusi agandaguwe bunyamaswa ahorwa kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kakaba akamizwe n'ingoma ubutungane ntihagire ico bushikiriza ku babikoze ndetse n'ababigisemwo uruhare. Naho biruko Mugwengezo avuga ko bituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha kandi amatohoza ageze kure kandi ko abategetsi bakomeye cane babigizemwo uruhara bagomba guhanwa byanga byakunda. Mugwengezo agira ati twamye dusaba ko ubutungane bukora mu matohoza inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi hamwe n'abandi barundi sinzi bishwe bahorwa ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ariko haba agacerere mu butungane bw'u Burundi. Niyo mpamvu twahavuye twitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha kandi amatohoza ageze kure bitebe bitebuke ababikoze bakubitwe intahe mu gahanga. Twongere gusaba ubutungane bwikubite agashi bukore amatohoza ku bantu bose bishwe bahorwa ico kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza catumye haba ihungabana rikomeye haba mu byo ubutunzi na politiki, kuko gushika uyu munsi ibibazo Burundi burimwo by'ubutunzi ari ikwirikizi z'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza nk'uko biheruka gushikirizwa n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yavuze ko rwose ingaruka abarundi bariko baracamwo uno munsi ibibazo byose byaturutse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari kikurikije amategeko. Akaba aribwo bwa mbere mu mateka umukuru wa leta yari yemeye ko ibyabaye mu mwaka wa 2015 aribyo byakwegeye ibyago igihugu c'u Burundi. Ariko icyatangaje abarundi batari bake nuko kuva aho abishikirije atigeze agira ikintu na kimwe akora kugira ngo barebe uburyo ki bakongera kubogora igihugu bakoresheje ibyabaye muri 2015, kuko byari byoroshe cyane. Niba baramaze kubona ko ariho ingaruka zaturutse, bagombaga guhita bafata abahunze igihugu ndetse n'abashiriweho imitahe mpuzamakungu idafise ico imaze ndetse n'abahanwe mu gihugu c'u Burundi bose bakagarukanwa mu gihugu c'u Burundi bakaza gukorera igihugu cabibarutse, kuko biboneka neza ko impamvu Uburundi aka kanya bugeze ahatemba ari uko abarundi b'incabwenge bagakwiye kuba bari gukorera igihugu bose bahunze igihugu c'u Burundi, kandi byose bikaba byarakozwe mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko igihe cyari gikwiye kuba kigeze kugira ngo ibintu bisobanuke kandi bigiye ku murongo. Ubwo butegetsi bwakoreye amabi abarundi n'uyu munsi nibwo buhari, bwari bukwiye kwikosora bugahuza abana b'abarundi bose bagakorera igihugu cabibarutse. Umunyamahanga yifuza gufata amafoto ategerezwa gusaba uruhusha. CNC Vestine Nahimana niko yatangaje, akavuga ko agomba gusaba uruhusha. Urongoye ikigo CNC kijejwe kugenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi Vestine Nahimana amenyesha ko ata munyamahanga arekuriwe gufata amafoto mu Burundi atadafise uruhusha rwa SNC keretse ari mu manza z'umuryango gusa. Ibi abishikirije inyuma yaho Kino Yves uturuka mu Bufaransa ategetswe n'abapolisi gufuta amafoto yose yariko arafata kubera ataruhusha abifitiye. Hari umunyamahanga uturuka mu gihugu c'Ubufaransa amaze iminsi agira ingendo mu bihugu bya Afrika ari kwikinga, mu gihe yari avuye mu gihugu ca Uganda akabandanya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Yahavuye ashika mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi ntibyamworoheye kuko igihe yariko agerageza gufata amafoto abapolisi bamwatse ibikoresho yariko arakoresha, hama ategekwa gufuta amafoto yose yamaze gufata kuko ata burenganzira abifisiye, ariko mu nyuma yarasubijwe ibikoresho byiwe. Ibi biri mu byatumye Vestine Nahimana arongoye ikigo SNC kijejwe kugenzura uko imenyeshamakuru bikora mu Burundi agira ico ashikirije kuri ibyo byashikiye uwo munyamahanga aturuka mu Bufaransa, aho amenyesha ko abanyamahanga baba baje mu Burundi basabwa kuba bafise uruhusha
rwa SNC kugira bemererwe gufata amasanamu. Vestina Nahimana agira ati hariho abanyamahanga baza mu gihugu baje kuramukanya, abandi baza baje ku mpamvu z'akazi n'abandi baza ku mpamvu z'umwuga wabo. Abo bose ni abanyamahanga. Itegeko rigenga SNC rivuga ko mu gihe abanyamahanga baje mu gihugu batarekuriwe gufata amafoto keretse mu manza z'imiryango, naho nyine ntuca uja mu gihugu cose. Rero abanyamahanga basabwa kubanza kumenya amategeko mbere y'uko binjira mu gihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi yari ikwiye korohereza ba mukerarugendo baza mu gihugu kuko baheza bakinjiza igihugu amahera y'agaciro na rirya asanzwe ari ikibazo muri ino minsi. Kudafata neza abanyamahanga binjira mu gihugu bitanga isura mbi ku gihugu kuko atabaheza ngo bagaruke guhurumbira igihugu c'u Burundi. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko iyi ntwaro iri ngaha mu gihugu c'u Burundi idatwarira abene gihugu, ahubwo ari intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro idashaka kugira ico na kimwe ifasha abene gihugu. Kigarukire ku makuru twari twabahaye mu ntango z'aya makuru, aho twari twababwiye ko umwuka utari mwiza hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca. Byose aho biri guturuka ni hamwe, biri guturuka ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arenguiyome Bunyoni. Amakuru Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye mu ibanga rikomeye cyane yamumenyesheje ko Gervais Ndirakobuca ari gukorana bya hafi n'umuryango wa General Arenguiyome Bunyoni, ndetse akaba ariko arakorana byihuse na General Arenguiyome Bunyoni, aho bavuganaga umunsi ku munsi mu ibohero. Murazi ko Bunyoni bamusanganye amatelefoni abiri. Icyo gihe rero amatelefoni abiri ikintu bayasanzemo gihambaye kandi kitoroshe nuko basanze umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Arenguiyome Bunyoni bavuganaga umunsi ku munsi, kandi bakaba baravuganaga ibintu bihambaye cyane biteye ubwoba, harimo no kubandanya umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bintu bimaze kumushikira, ubwoba bwaramutashe, ariko kwigumya biranga, ahita ahamagara Gervais Ndirakobuca amubaza impamvu yishoye mu bintu nk'ibyo. Nawe atakurya umunwa yamubwiye amajambo akomeye cyane, aramubwira ngo uko wagize Bunyoni nanjye ndashobora kwisanga ariko wangize, niyo mpamvu ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo apfungurwe. Utemeye kumupfungura nawe urahura n'ingorane zikomeye cyane. Ibyo bintu kuva babivugana icyuka cyabandanije kuba kibi cyane mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru, kuko bamwe bahise begera Gervais Ndirakobuca amubwira ko yakoze ikosa rikomeye cyane, kubahuka akabwira amajambo nk'aya umukuru w'igihugu, ariko nawe abasobanura neza impamvu yabivuze, kubera ko yabivuze ko ababajwe n'ibiriko birakorerwa Bunyoni, kandi ari umuntu wakoreye igihugu ku rugero rukomeye cyane, akanateza imbere ibisata bihambaye by'igihugu, akaba ariyo mpamvu yababaye cyane. Kandi we akanemeza ko umugambwe wasambutse waciciyemwo imice ibiri kubera ifungwa rya General Arenguiyome Bunyoni. Kugeza ubu aka kanya hari abantu bari kuri Gervais Ndirakobuca bashigikiye ko Bunyoni apfungurwa. Abo bashigikiye ko Bunyoni apfungurwa harimo n'igihugu kibanye cya Tanzania, aho kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo apfunguke. Ariko n'urundi ku rundi ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arahira akarengwa ko adashobora gupfungura General Arenguiyome Bunyoni. Umwanya umwe abona ko kumufungura bishoboka, ariko undi mwanya akabona ko kumufungura yaba atsinzwe kandi yaba yerekanye ko Bunyoni yarenganye. Ibi byatuma Bunyoni ahita akundwa n'abarundi batari bake, bikaba byakwegera akarambaraye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akabona ko kandi Bunyoni abonye akanya gato ko kwidegembya ashobora guhita akora ibintu bikomeye cyane, kuko ni umugabo uzwi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni umugabo ufise amafaranga atari make, ufise abagenzi benshi hanze y'igihugu. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye abona ko kumufungura yaba akoze ikosa rikomeye cyane, ahubwo we akiyumvira kumugandagura, kuko amaze gupfa ntago abamurwanira baba bakimurwaniye. Ariko nanone bikaba bikiri ikibazo gikomeye cyane, kuko Gervais Ndirakobuca yaramugabishije amubwira ko nakora ikosa rikomeye akamwica, byanze bikunze nawe azamukurikira. Ibi bintu rero bireko birakomera cyane, birafata undi murindi. Umwanya uwo ari wo wose murashobora kubona Perezida Evariste Ndayishimiye asohoye dekara ikora amabanga asabye inama nshingamateka na nkenguzamateka gukura Gervais Ndirakobuca amabanga. Ariko nanone amakuru adushikira akavuga ko ayo bibwiye bose babyanse, bakavuga ko bidashoboka. Akaba ariyo mpamvu ari gushaka gukora ikindi kintu gikomeye
kugira ngo amwikize, ariko bikaba ari ibintu bitazamworohera mu gihe nawe ahanganye n'ibihangange nka byose muri CNDD FDD. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, wowe icyo usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.